Karibu. Mta. Jack. Nakijijwe. Wakijijwe? Ego nakijijwe. Uriko kuno horo mbwira ngo nemere ko Imana iba. Ego kandi Imana ntibeshejweho no kwemerwa n'abantu. Kuko naho tutoyemera izobandanya kuba. Mwene data, aho ntubeshe kabisa. Imana ikongereza umugisha. Utire wakijijwe? Ego, no kubatizwa nabatijwe. Wabatijwe? Ego, nabatijwe nakiriye Yesu nk'umukiza w'ubuzima bwanje. Wow. Ego kabisa. Imana ishimwe n'ukuri. Amina. Hewe. None ikiri kurasoma n'igiki? Iki ni igitabo ntegereza gusoma cyo kwishuri. Kivuga ku bijanye na canditswe na Yesu. Oya, canditswe na kivuga ku bijanye. Hewe, kitanditswe na Yesu ntacyo kimaze. Reka shagukina. Uraze iki gitabo nakiguza $200. Amadolari $200. Wagiye utsa $200 ku gitabo kitazokiza n'ubuzima bwawe, wagiye ukayafashisha abagowe. None abo bagowe ntize ngo mbe docteur bagwaye bazovugwa nande? Wowe ba docteur kwanza niwe wabaremye? Oya. Okay, urabarekera umuremyi ni wazobavura. Siriyake. Kandi mwe murakinisha Imana. Urabona? Tuba tukwiye kuyubaha no kuyisenga. Urabona? Ejo mama naramukubise ndamuhondago ndamukoramo n'amenyo kubera se kuja gusenga. Wakubise nyoko wawe? Naramukubise ararira ndamubwira ati hewe tugende gusenga Imana iraza guhanagura ya mosozi yawe. Oh my god. Wesha ntukoreshe izina ry'Imana ku by'ubusa gusa. Sorry ariko Jack uko siko Imana ishaka ko tuyikorera. Umbreza je ndakubwira Siriyake. Wowe ntuzi Imana kundusha. Urabona? Ubu jewe na Yesu urabona turabajama mirere na mirere. Jack ngira gatoshera rampamagaye. Hewe uyu musheri wamuhawe ni Imana. Ushatse kubwira uyu mukobwa mukundanye ni Imana yamuguhaye. None ko ari Imana yamuremye. Yego niyo yamumpaye. Uzomurongora? Ndibaza. Uribaza cyangwa urabizi? Ndibaza none ko ubu turakundanye sinshobora kubona ibizoba muri kazoza. Reka ndakubwira. Ubu n'ubusambanyi urabona? Ubu n'ubusambanyi. Ubu nakubwira ubu n'ubusambanyi. Urabona? Aho uriko uragenda ukunda n'umukobwa w'abandi utazi ko azoba umugore wa muri kazoza. Listen man. Ntawuzi ivyejo kandi ivyejo ni ivyabejo. Urumva? Ngwiki? Ntawuzi ivyejo kandi ivyejo ni ivyabejo. Kubyivyo. Ahubwo reka ndamukunda ubu akire muzima. Kuko ntawuzi yuko nejo azoba ahari. Urumva? Okay. Reka nenda kubaza ikibazo. Wowe uri umukristo? Yego. Kandi urakurikirana Yesu? Yego. Okay. Nene kuva Yesu akiri kwize. Hari umushere cyangwa umugore rwamubonana? Oya, ariko ntibisigura yuko none w'abakobwa b'abandi ubashaka hiki? Chaka umuntu yakwigishije Bibiliya yarakubesha. Oya, ntiyambeshe. Kuko ubujesigaye nuziye mpwemu yande. Ubu usigaye numva mpwemu ira karambure cyo ngishaka nkora iki. Urabona? Akarorero hirya yejo. Yambwiye ngo inde mu gasakoshi ka nyoko muri $500. Wibye nyoko. Ego, ariko naratanga ikigira 10 n'amashikanwa. Kuko tutegereza gutanga ikigira 10 n'amashikanwa. Wibye nyoko. Kuko nabwiye naratanga ikigira 10 n'amashikanwa kuko tutegereza kubitanga ikigira 10 n'amashikanwa. Ya, utegereza gutanga ikigira 10 n'amashikanwa ku by'Imana yaguhaye. Apana ibyo wihaye. Nibiki. Umva, ndiko ndumva mpwemu. Ko ndumva mpwemu. Karambwira ngo nje ni begi yawe. Nkure yico nsanga yico cyose. Subizayo amahera yanje, subizayo. Haguruka. Subizayo, shirayo, subizayo amahera yanje. Ibyo byuma ntacyo bimbwiye. Subizayo. Okay. Sohoka. Okay. Sohoka. Bira mu nzu. Sohoka. Tugende twara nizo bibire zawe. Tugende. Wize benshi kwasi yake ntuzoshobora. Murabona ngo bizuye shetani. Siriyake yari yicaye ku ntebe hanyuma bamubaza ngo abwira abantu kugira subscribe. Ntimwibagire kugira subscribe. Hanyuma ukaba wakunze video uduhe like, ukaba ufise icyo uvuga kugira hari hasi comment section. Hanyuma